nabitanguye haraheze nk'imyaka 5 ndiko ndabikora. Ego. Hama wagiye ku mugabo ukora ibinyene canke wabikoze inyuma yo kuja ku Oya nabikoze inyuma yo kuja ku mugabo. Ego. Mama wowe wubayeho gute bimeze gute aka kazi wagatanguye ryari? Byazi imyaka 3. Imyaka 3 rimwe ibintu nyene. Wagiye ku mugabo Samoye. Iyo uje ngasize uja kwishura saa 6 uca utasanga. Tutasanga. Kugira witegure uje kwishura. Iyo wiga ku mugoroba. Saa 5. Saa 5 ushita. Bakuzi ba MIJO Talent TV ndibaza uravyumva n'ubuzima butoroshe n'ubuzima bugoye cyane. Na murakoze. Imana izoguhezagira peti. Nayiguhezagire. Kabisa. Ndiko ndabasavye uri nk'abafise umutima w'urukundo bodufasha natwe bakadukura mwiyarara tukahava kuko twese natwe ntitubinezererewe murabona ko mwese atari ibintu vyiza nuko boturonderera ico byo dukora pani bi imbara bafise nk'icyafasha kagifasha nyene kugira ngo natwe tuve ngaha mwiyarara kuko twese ntitwavyifuza yego. One, two, everybody. My name is Radio. This is MIJO Talent TV. We come back again. Twagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya MIJO Talent TV. Right now ndibaza urabona ndahantu umwavu ahantu basanzwe bamena iyarara ndibaza ucayoza ati uno mutsi twagiye gukora iki nta mutumire turi kumwe nta muntu turi kumwe ariko murasa kumenya byinshi twagiye kuraba abenegihugu basanzwe bakorera imirimo yabo ahantu bamenera umwavu bita ku buterere kugira tumenye mbega babayeho gute kuko abarundi benshi ntituzi kungene babayeho uno munsi niyo mpamvu twashimye kugenda mu mwavu mu buterere kugira tumenye mbega abenegihugu babayeho gute. Cameraman tushaka kugenda tuganirize abagore mbona hariya hirya gatoya kugira tumenye mbega ubuzima bwabo bumeze gute babayeho gute bimeze gute nibiba vyoroshe ntuzobona uriye uraruhaze uce wibaza ngo ibintu. Cameraman twende ndibaza urabona yuko ni ibintu bitoroshe bakunzi ba MIJO Talent TV hatari sana. Cameraman twende bakunzi ba MIJO Talent TV duce kuyagana aba mama tumenye mbega babayeho gute ubuzima bwabo bwifashe gute muri uno mwavu babaho gute bajya gute. Mama bite Twego nukuraha tujyanye n'ibintu bivenga gute kwanza mama? Aha ni sawa turashima. Umeze neza? Je ndashima nyene uko ndi hose ndumva ni sawa. Kuramusa bakunzi ba MIJO Talent TV mama. Ndabaramukije yemwe. Ati yambu mwese. Yemwe yambu. Ya ndabona n'undi mu mama ku ruhande. Babaza ati murakomeye. Murakomeye. Ati murakomeye. Mwese. Reka twakire n'undi mu mama tumuwaze gute mama? Ni sawa. Umeze neza? Yego cyane. Urakomeye? Yego. Ramusa bakunzi ba MIJO Talent TV. Ndabaramukije mwese murakomeye. Ati murakomeye. Yego. Kaje kujya odeta nimba atari banga ufite imyaka ingana? Jewe isi imyaka 32. Mbega uyu mwana n'uyu wawe cyangwa beze? Yego n'uwi wanje. Kwirikino n'umwana ari ngaha. Uyu mwana ari ngaha nyene urumva twazaranye turi mu buzima bwa misi yose ngaha tuko turondera karasi. None kubona umwana mutoya ngo ari ngaha andi bakunzi ba MIJO Talent TV ndibazona ni nk'umwana afise imyaka ni buri 5 canke 4 mbega ntibona yuko ari ibintu bibiga mama gushira umwana mutoya nkaha mu mwavu akiri mutoya nko ego urumva none gashari bibije katakundi kuntu no bigira hariho turondera ubuzima urumva arazanye ne nta kundi mugana tumana ni yaduhindurira ubuzima ntazoba ari ngaha. Ego Imana ni yaduhindura ubuzima ntazoba ari ngaha. Mbega mama ibi bintu wabitanguye ryari watanguye kuza ngaha ryari aka kazi kawe gatanguye ryari? Jewe ibi bintu nabitanguye haraheze nk'imyaka 5 ndiko ndabikora. Ego. Hama wagiye ku mugabo ukora ibinyene canke wabikoze inyuma yo kuja ku Oya nabikoze inyuma yo kuja ku mugabo. Ego. Mama wowe wubayeho gute bimeze gute aka kazi wagatanguye ryari? Byazi imyaka 3. Imyaka 3 rimwe ibintu nyene. Wagiye ku mugabo ukora ibi canke wabikoze inyuma ya? Nabikoze ndi ku mugabo. Hama utarajya ku mugabo wakora iki? Narakora n'isuka. Wararima. Kubera ki wahevye kurima ukavuga ati reka nze ngaha mu mwavu novuga yuko n'ubuzima bugoye bakunzi ba MIJO Talent TV n'ubuzima bugoye n'ubuzima nto kwifuriza mbega ntubona yuko kubera ki wahevye kurima ukavuga ati reka nze gukora ibi mbega ubona amafaranga yinjira bimeze gute? Kubera aho nimukena cyese sanga umenga akazi kishuka ntigashoboka. Wararima wabahehe igihe warima wabahehe? Ngiye kumuzinda. Kumuzinda. Umva kumuzinda isuka yarakora ariko ngaha wabonye bidakora.
ucuvuga ati reka mpitemo kuja ngako abandi bari nabo numengo n'abandi bararonka ati burya na genoro hama rero mbega kugira muri uno mwanya ubona ubuzima ubayemwo bumeze gute ngaha mu mwavu ubayeho gute bimeze gute jewe uko ndi kose ndashima ko ntari bwihindurira ubuzima jewe ngo mashime ibinyene mbwimana niyabona ko ngiye guhinduka nihizoca urubanza ikampindurira hama nanje ngaha nkaba none ngaha mwa muri ko muratora iki bimeze gute ko ndabona amakara mbona amakara mu gitenga n'amagufa n'ivyuma byose birimwo umva ngaha utora amakara amagufa n'ivyo amagufa muca muyakoze avamwe ibiryo by'inkoko ingurube none ko amakara yo muyatoye ngaha muca muyashora he biba bimeze gute muca muyobijana yo mu bitoye ngaha abakiriya badusanga hanyene abakiriya bagura amakara bajya bayacana muhira canke nabo baca baya birashika kwa baranguzi canke bacana muhira naye amagufa aguma hanyene nta kimwe dutahana oya baca barangura none ga mama nko ku musi iyo wakoze neza wiriwe ngaha uca amafaranga ngana gute oya bivana nk'ubirabona ibi nta makara arimwo hari igihe rero hazi birimo amakara gusumbaha ndabirose sinidoga ariko nk'aho urabona sinungutse mugara nyine nshashima kuba nta bindi ndibwiye mbega ubuzima mama ubuzima bwa bumeze gute kuba uri ngaha urumva ko ubyishimiye canke bimeze gute oya vraiment ntawo byishimira kuko ubuzima buragoye cyane n'ibintu biruhije kuko ufise nk'ubuzima nyene ufise wishoboye ntiwoja mu bintu nk'ibi ntiwobijamo kweri kuko ni umuruho kandi urabona ntibyoba byiza cyane kuko ntibyoroshe ubundi bwo no kubera ubuzima bugoye natwe ntitwari tunezerewe kuza ngaha yego mbega we n'umugabo wawe mbega umugabo wawe akora iki gamama umugabo wanje nyene nta kazi afise nawe akora ibinyene canke nawe arafise akazi akora oya nta kazi afise gusa ntakora ngaha gusa yarosa ko mu miduga aragenda agakora hanyuma ubuzima bukabandanya mbega ntibituma umugabo agusuzugura kubera navuga yuko bakunzi ba MIJO Talent TV n'ubuzima bugoye ndibaza nawe urabibona akwirirwa ngaha mu mwavu uri kurarondera amakara amagufa ivyuma n'ubuzima bugoye n'ubuzima nto kwifuriza mbega ntibituma umugabo wakugaya akumva yuko umenguragaye kubera babona yuko ari ubuzima ntashobora kugusuzugura kubera babona ukuntu mubayeho mbugare ubyiyadukije mufise nk'ubuzima bwiza aragusuzugura nyene nabo banyi bakagusuzugura mugabo ukemanga ukemanga uko nyene kuko si uba wariremye nawe uba waremwe n'Imana mugihe rero Imana itarahitamo kuguhindurira ubwo buzima uremanga bakagusuzugura ugasuzugurika hanyuma nta kundi ukarindira igihe cyawe nicagera Imana ikagukura ku cyavu nawe kuko ivuga ngo niyikura umugorwa ku mukungugu ikamwicarikana n'abakomeye ikashira hejuru umukene ikamukura ku cyavu ego kabisa ibyo uvuze ndivyo kandi nagenda vyemera mbega abana bawe ubona ibi bintu birabatunze cyangwa nyene haracabura izindi mbaraga kugira abana babeho neza uya ntiharagira ko babaho neza kubwibi kuko imbere yibi hari ubundi buzima urumva ubwo buzima nibwaza abana banje nabo bazovuga ati nge natwe twicare tubeho neza mu bisanzwe by'Imana yaduteguriye si ibi oya mbega iyo wakoze neza mama ngaha ushobora kuronka amafaranga ngahe ku munsi aha wakoze neza urashobora gutahara nk'ibihumbi 10 urumva cyangwa ugatanga na 15 uwo munsi abana bakarya nabukeye bakarya ukaca ushimira Imana uko yego mbega mama we nawe ndakubaze gatoya abana bawe ibi bintu birabatunze cyanke batunzwe n'ibinyene kweri kwa nta kindi kintu kimwe fise novuga ngo nikorako atari ibi oya ibintu byo bibatunze mbega wewe nike kintu saba nike kintu wifuza nawe gukora kuko navuga yuko n'ubuzima budashimishije n'ubuzima bugoye mbega nka wewe nike kintu wifuza gukora muri kazoza nike kintu wifuza yuko leta yo gufasha cyangwa se abandi bantu kuko amundi hari abantu bafite umutima w'ikigongwe nike kintu wifuza yuko wofashwa gama umutahe ndose umutahe nanje nkadandaza nkatera imbere nk'abandi nanje nkava ngaha wifuza kuronka umutahe ukava ngaha bakunzi ba MIJO Talent TV ukaba ufise umutima w'ikigongwe turagusabye nawe urabona ino ngaha kuri screen ushaka gufasha bene wacu urabona n'ubuzima butoroshe n'ubuzima novuga yuko busa nkaho bugoye mbega mama cyane ifuza kumenya mbega iyo muri ngaha ingorane muhura nazo nizi nyene turagwara hama tukivuza twivuza amara dukuye nkanye ngaha nyene nkuko ariko tuba twagwari
none iyo mugiye kwa muganga muravuga ibintu mukora cyangwa ntibababuza kwa muganga bagire ko ari bibi kuko navuga yuko aha muhakura ingwara nyinshi mama. Ega nubwo batubujije ari bwo buzima ntituhava. Oya. None nta kindi kintu ushobora gukora tayi. Turose umutaye wo kudandaza Imana ihezagiye. Ibi twabivamo. Nta zindi ngorane muhura nazo ngaha mu mwavu ugasanga muriko murashwana n'abandi bantu ga mama, nta ngorane muhura nazo ngaha? Ego ngaho ingorane zihari ni nyinshi. Urashobora gusanga bazanye nk'imodoka ije kubw'abantu tuba turi benshi tubona ati ntidukwigwa tukayiganiramwo, urumva tumaze kuyiganiramwo ntibikunda ku muntu abaho neza nk'uko yabishaka kuko tuba turi benshi cyane, aha abandi ntibaraza ntibarashika, ariko nukuri natwe mutwumva mwumva mwogira nk'icyo mudufashije mukadufasha natwe mukadukura ngaha tukaronka gatahe nka jewe ndakarose no cyangera sinogaruka ngaha kuko ngaha ni ibintu bidashimishije cyane. Yego nega mama, urose umutahe nikiye kintu wokora? Urose umutahe we wokora iki kugira ubuzima buhinduke? Je ndose umutahe ndashobora kuja mu soko nkaje isoko yaratangwe ndashobora kudandaza nk'uturengarenga cyangwa ututomate kugira ngo ndabukuntu abana babaho, uburyo ngaha abana barahuna n'ingorane n'ibibazo byinshi bakagwana ingwara nyinshi tutazi, hari n'iziturusha kuvuza twe twenyere tukagwara igihe bikaya bidukata, urumva tubayeho mu buzima butoroshe cyane. Yego n'ubuzima butoroshe novuga yuko n'ubuzima buteye ikigongwe, n'ubuzima novuga yuko na wewe uri kurakurikirana MIJO Talent TV n'ubuzima utokwishimira na gatoya. Mbega mama ufise abana bangana? 3. Abana 3 bariga? 2 bariga. Mbega bobo ntibihora bishika mukazanana ngaha? Barazanye niyo batagiye ku ishuri bakazana abo ngaha mu mavu kuronda bakamfasha bakagufasha. None nk'iyo bagufashije naho muca muronka ngahe? Wavuze yuko ushobora kuronka 10,000, iyo bagufashije uronka ngahe? Bafashije hari igihe umwe acatora utuvodo kagacagurisha nkasanga wazanye nka 3 nanyumva ndosindwi canke 8 canke 10 tukaja dutaniza hamwe. Mbega umugabo wakora iki mama? Eka rawe nta kazi afise, akora ibintu yajya pike ahakomodoka mu modoka. Bakunzi ba MIJO Talent TV ndibaza mwavyumvise. Mbega ufise abana bangahe mama? Ntiwatubwiye ufise abana bangahe? Jefise abana 4. Abana 4? Yego. Nabo nyene bihora bishika bakaza ngaho gufasha canke bakizana nabo nyene? Urumva barizana na nyene barizana na canke nta numwe amfasha vrema, barizana na kuko ni bato cyane. Yego. Bato batuvuze bafise imyaka ingahe? Wa mukuru afise imyaka ingahe? Mukuru afise imyaka 8. Wowe imyaka 8 ntibishika akaza kugufasha canke akizana ngaha nyene akaza? Mbega wewe akora iki mu kuko novuga yuko umwana w'imyaka 8 hari utuntu duke dukakora akaronka 500 200 kugira nawe ashobore ku urabizi agatumbura kwishuri ibintu nk'ibyo. Mbega nawe ntaho ntibishika akaza ngaha kugufasha canke akizana gukora ibi bintu nawe uri kurakora? Oya canke urabibabuza yuko ari ibintu bibi? Yego je ndashobora ndagerageza nkamubuza mugabo nsanga yaje ariko ntace hakora, we yitorera gusa amakopa akagenda gukina nta kindi. Yego gusa nta mafaranga arondera? Oya nta mafaranga arondera kweri, nta mafaranga aragera kurondera. Yego mbega mama gica nifuza kubaza ikibazo, mbega kuba mukora ngaha nta bantu ntibishika bakaza bakabirukana ko ari ibintu bitemewe ntibibaho na gato? Yego usanga umwanya umwe baraje bakababwira ati ibintu ni muhave ni mugende ugasanga yego birashika bakaza bakatubwira ati ni muhave nyene, ivyo bakatushwiragiza nyene hama nko muri iyo myaka yahera niho batushwiragije mu mwaka uheze baradushwiragiza nyene turagenda hanyuma twongera turagaruka kuko tubona ata kindi kintu twoba dushoboye gukora, ata kindi kintu twokora twaragarutse rero ubu turi ngaho ntibaherutse kuza kutwirukana. Yego Nonega mama ariko gisi numva yuko ubuzima bwo ngaha abushobora gutungira umuryango mama. Bega inyuma yibi nta kindi kintu ukora basi nko muhira ugasanga urafise nk'agahene udukoko udutamagi kugira ubuzima bukomeze kugenda neza? Oya nta kindi kintu dufise, none mu gihe turanga kwiyarara utwo duhene n'utwo dukoko dukura kuronka ubwarasiyo gusa ukacuburyara igihe uburonka upanze n'inzu ukacugenda kuriha inzu, urumva uri kuragwana no kuriha inzu nushobora kuronka ukuntu uronka kagakoko ngo gatunge canke ngo uronke kagahene ngo gatunge. Ubundi bwo twese turabyifuza nuko bitunanira kukaca buryo. Nico cha kimwe nasaba mubona mwoshobora kuturosa nk'agataye mukakaduha tukadandaza natwe tukagura ikintu tukorora. Yego
Ya kabisa mbega mama nipfuje kubaza ikibazo mbega inyuma yibi nta kindi kintu wo bukora ufise nk'agakoko muhira cyangwa se uduhene kuko abantu benshi usanga baba bafise imene zikabatunga ku bintu vy'imyavu bikabafasha kurima mbega wowe nta kindi kintu ukora inyuma yibi nibigusanye nta yasha nta n'urukwavu basi nta kindi ukora ni Oye, imisi yose uvyukira aha mpaka numatikiri ngaho nyene mama iyo uje ngaha uza igihe cy'isazi ngahe mama sizere buri ngaha hamugacu utasanga mbishika sizere nyene kubera nkaye ibinda bimaze cyane ndindira indi modoka ize urumva uwo mwavu heze ucurindira undi yindi modoka ikaza kugira ushoye kurondera ibintu hama iyo wiriwe ngaha nawe ufungura gute utwomba narari ivyo manaraje cyane ntekera nkazana nkarira hanyene ubu rero wamaze gufungura canke ntiyarage utwo narose nadufunguye hama ndindirizwa ku mugoroba natwe none nk'uyu mwana dogo bite dogo Jewe. ute Sawa. umeze neza sese kuye kuri ngaha none peti yangu Aje konde ubuzima. ubuzima bakunzi ba MIJO Talent TV urabona ko n'abana batoya baraza hano mbega dogo ubayeho gute ngaha ubuzima ngaha mu mwavu bukura uburonka gute Mbayeho nabi kubera ubuzima inzara nyinshi none iyo wiriwe ngaha uronka ngahe ku munsi iyo wiriwe ngaha umunsi wose bigenda gute ndaronka ingazi igihumbi amajana 5 mama wawe akora iki bimeze gute Jewe wanje akora ibintu byo kugenda mu matasha hama iyo wiriwe ngaha amafaranga urose urayashira mama canke ucuyaza ndayarya numushira ko mama none ndamuha umuha ko gute umuhanga iyo warose nka bitatu cumuhanga ye mama ndamademire cumuha 2000 nawe gacukije hama peti yangu wiga mu kangahe none mwambe wiga mu wambe yego none iyo wagiye ku ishuri uza ngaha sangapi iyo vyashikaza ku ishuri uraza ngaha uza ngaha sangapi nzanga saa 9 saa 9 wavuye ku ishuri iyo ugenda saa 6 iyo ugiye ku ishuri saa 6 yingiye ku ishuri saa 6 ucuza ngaha sangapi chanza niyo ngiye mu gatondo changaruka ngaha saa 7 iyo wiga saa 6 na niga saa 6 chanza sizere ucuza sizero gacuta muhira sangapi ucuta muhira sangapi iyo uja ku ishuri saa 6 saa 1 iyo uje ngaha sizero uja ku ishuri saa 6 ucuta sangapi saa ngapi kugira witegure uje ku ishuri iyo wiga ku mugoroba saa 5 saa 5 ucuta bakunzi ba MIJO Talent TV ndibaza uravyumva n'ubuzima butoroshe n'ubuzima bugoye cyane mama tumera nk'abasozera mbega uyu uri ngaho ufungura gute mama je ndi ngaha amfungura iyo wiriwe ngaho ufungura iyo niriwe ngaha urumva ntekera ibyo mba naraje muhira akabana ibyo mfungura yego none wamaze gufungura mama yego ibyo nazanye nabifunguye hama abana bari muhira n'abacofungura abari muhira nabasigi yego utumera nk'abasozera rero mama akajambo kanyuma wobwira abariko barakurikirana MIJO Talent TV akajambo kanyuma wobwira ba bantu bafite umutima wo gufasha nakaye kajambo kanyuma wababwira jenga akajambo kanyuma no babwira ndiko ndabasaba by'uri nk'abafise umutima w'urukundo bodufasha natwe bakatukura mwiyarara tukahava kuko twese natwe ntitubinezererewe murabona ko mwese atari ibintu byiza nuko boturondera ico byo dukora pani ibi imbara bafise nk'icyafasha kagifasha nyene kugira ngo natwe tuve ngaha mwiyarara kuko twese ntitwavyifuza yego cyo nico novuga yego ndagushimire mama wakoze kuyaga na MIJO Talent TV ndakubwira ati imana ikomeze guhezagira ndibaza yuko mu misiri imbere imana izobikora nawe uronka ubundi buzima mama yego cyane nanje ndabasezeye namwe mugende mwiyumvire yego namwe muhezagirwe twese turizeye ko ubuzima tuzoburonka kuko butangwa n'Imana yego merci beaucoup mama kadogo reka ndagushimire dogo wakoze kuyaga na MIJO Talent TV merci beaucoup petit na murakoze imana izoguhezagira petit nayiguhezagire kabisa bakuzi ba MIJO Talent TV wamaze kwibona turiko turasozera mbega mama tukiri ngaho nyene akajambo kanyuma wobwira abakurikirana MIJO Talent TV kugira ngo babone ubuzima bayo akajambo kanyuma babwira nakaye Teno kubino saba yuko ico moturusha motuterera canke nabandi mukabatereza tujya mwiyarara twalabonye abantu baramerewe nabi nimba mufite cyo mubafasha mubafashe mureko nabo bovayo kandi mwamukoze merci beaucoup mama yego nukuri murakoze
Yeah, abakunzi ba MIJO Talent TV reka ndagushimire wakwikiranye iyi video ntibakire kuja kuri YouTube channel ya MIJO Talent TV ukore subscribe kugira ngo uzurabona vyinshi tugushirako umwanya kundi nimwegwe ba boss nimwegwe dukorera mudahari ntitwobaho. Thank you so much wabikoze, big up sana wotarabikora genda ubikore, we love you so much. Wibuka no gufasha bene wacu bafise ubuzima butameze neza, wibuka gufasha bene wacu ubuzima butoroshe. Big up sana, we love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao, peace.